ariko mu kwa 11 ubushanje bw'intara hagati yaravyemanze yuko atakizoshoboka kwa biometrique izokoreshwa. No mu kiganiro c'abavugizi baheruka umuvugizi w'ubushikiranganji yavuze ati intara hagati kari ubudakubuka. Rero ngaje nibaza ko mu duciye habura ko mu tunganya ikiganiro ca seri n'ubushanje bw'intara hagati n'imigambi kugira tunavyemeranye kuko twaremeranye neza amanama yaheze ko tuzokoresha biometrique turavyemeranye. Ubu rero guhinduka ngo ndagusaba n'ubundi yavara imusoro iyo ngingo mu gihe ababijeje babitwemereye. Tubona yuko rero bo barimo agahaze kandi ababishinzwe bagiye kwerekana muntu izoboneka. Tuvugana yuko rero tuzo inama mbere kugira tuvugane ingene bice bigenda niba tuzokoresha igihari tuvugane ingene bishobora gutangwa na sensibilisation kugira abantu bashobore kuzironka. Ko twarabonye mu matora aheze muri komine Mutimbuzi bakoresha amakaramu umuntu yanditse ko n'amakaramu twabonye mu Rwanda Ramatari w'intara yasabye ko amakaramu yandikishijwe iminwe yopa mu bene igihugu. Twumva yuko turi mu ducirinde bivanye n'ibyo twatwumvira n'ushanye n'abe hagati. Yagarutse kwazo ca carte d'identité nationale biométrique. Justement nico gituma twatubabwiye twagomye dukura impari tuzokoresha karanga muntu iriho hamwe ho w'igitangaro c'Imana. Iyo carte nationale d'identité biométrique ikaba yabonetse tuzoyikoreramo mugabo la probabilité ingana uko ingana mwese murabizi. Probabilité y'uko iyo carte nationale d'identité izoyiho ingana uko ingana. Kira noneho ibintu turiko turababwira nitwiyadukije. C'est une commission nationale y'igihugu. C'est les missions constitutionnelles d'organiser les élections. Mucamutora namwe cyo mukene gukura hamwe karanga muntu yoboneka okay ariko ntabyo tubona neza. Ahubwo ikibazo mbona twofashanya ntavuze no muri commission twovugana ni découpage charge avec les cartes zihari ama province yitwa kujya witwa ikizokorohangira mfata karorero nk'umuntu afise karanga muntu w'Ingozi komine yiwe ari Busiga aho kwandika province Ngozi bazoca bandika Butanyerera n'ivyo gusa bizohinduka. Utwo natwo mu nyigisho zuzotanga na administration locale n'abanyamigambwe n'abaje bazofasha mu kwandika mu byo tuzokwigisha tuzobivuga kuko ubu nta karanga muntu nimwe yanditse ko province Butanyerera. Ndabeje vrai ou faux? Hari karanga muntu mwamuzi yanditse ko province Burunga, hari karanga muntu mwamuzi iri mu gihugu yanditse ko Buhumuza, hari karanga muntu mwamuzi yanditse ko indi ntara yitwa Bujumbura iriho. Ni bimwe bita les arrangements techniques. Nibaza ko niveau de la CENI tuzofata arrêté ivuga les anciennes provinces zinjiye mu yindi ukuntu bizoca byitwa kugira tubiformalize. Kira none turi kumwe na president wa constitutionnel nitwa twakoze amakosa azofasha kwigorora ariko nuko ndavyumva la logique élémentaire kuko il n'y a pas de province una muntu numwe afise karanga muntu iko province Burunga canke Butanyerera canke Buhumuza. Iyo ni des faits niko biri ariko dutegerezwa kuvyadapta kandi nabasavye mu souple flexible. Igihugu ni cyacu nagira umuntu ashiramwo udutego kuri utu cyane turi ahubwo pour no kibazo niho kiri niho tuzoformalize